imbere yuko dusenga nashaka gusoma amajambo amwe yo mu gusoma mu byagezwe igice cya 4 duhereye ku murongo wa 32 kumbure n'indi mirongo mike mu banyefeso. Hano haravugwa mu gusura mu byagezwe 4:32 enda bariritsa ibyo mu minsi yahise mutarabaho muhereye ku munsi Imana yaremeye ko umuntu mw'isi muhereye no ku mpera y'ijuru mukageza ku yindi yuko higeze kuba igihwanye n'iki kintu gikomeye canke ko humvikanye igihwanye naco. Murongo wa 33 mbega haraho abantu bigeze kumva ijwi ry'Imana iri hagati mu muriro nkuko mwebwe mwaryumvise bagaheza bakabaho. Mose uyu muntu w'Imana yavuze aya majambo yereka ubwoko bw'Imana uburyo butangaje ubwo ari bwo Imana yabavugishijemo. Yarababwiye ngo baza bariritsa ngo mu gihe ico Imana yavugiyemwo mu buryo nk'ubu muri ubu buryo nk'uko biri mu minsi yacu uko niko yashobora kubivuga. Ntiyavuganye nabo gusa ariko yimenyekanishije kuri bo mu buryo butangaje kandi yagendanye nabo. Bashoboye kumviriza ijwi ry'Imana, bashoboye kubona umuriro n'ingene yabimenyekanishije ko ariko nubwo biri uko bagumye ari bazima. Igihe nasoma uyu murongo niyumvire ku minsi yacu natwe turafise amahirwe akomeye kandi dushobora kuvuga ya majambo nyene tugasaba ngo ni mu kihe gihe Imana yavuze nk'uko ibikora, ni mu kihe gihe yishoye mu bushobozi nk'uburaho igahishura amabanga yayo igakora ibitangaza byo gukiza n'ibimenyetso nk'uko yabikoze mu minsi iyo tubayemo. Nubwo biri uko dutegerezwa kubona yuko hariho ukutizera kwinshi kandi tubona yuko niko byamye bimeze mu bihe byose. Kumbure turasoma kandi umurongo wa 36 hano mu byagezwe 4 yabumvishije ijwi ryiwe ari mu ijuru kugira ngo abigishe kandi yaberekeye ku isi umuriro wiwe uhambaye ngo mwumva amajambo yiwe ava hagati muri uwo muriro. Umurongo wa 37 kandi kuko yakunda ba sokuruza banyu nico catumye atorananya urubyaro rwabo we ubwiwe akabakura muri Egiputa abakuje y'ubushobozi bwiwe buhambaye. Murongo wa 38 des peuples qui te dépassaient en taille et en puissance, akirukana amahanga imbere yanyu abarusha ubwishi n'inkomezi ngo mwebwe abinjize mu gihugu cabo akibahe kibe ishamvu yanyu nk'uko biri n'uyu munsi. Ego ibikorwa byose by'ubwiza, ibintu byose bitangaje Imana yabikoreye ubwoko bwayo. Ndizera yuko dushobora kugura umurongo wo mu byanditswe umwe inyuma y'uwundi kandi twoshobora gusa gutangarira tukitegereza uburyo bubandanya ibikorwa bihambaye iby'Imana yakoze ikorera ubwoko bwayo, kuko
turabona yuko ntiyahindutse, yagumye ari uwizigirwa gushitsa ku iherezo kandi gushitsa no mu minsi yacu. Nashaka kumbure kandi gusoma mu ncamake umurongo kugwa mu Banyefeso, hano mu Banyefeso igice ca 4 haravugwa hano ku murongo wa mbere, Abanyefeso 4 umurongo wa mbere. Nico gitumye mbinginga ngo mufaransa ndabahanura jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagagwa mwamagawe, mwiyoroheje gose buce bugufi, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana cyangwa mwihanganiranira mu rukundo, muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu umugozi w'amahoro. Umurongo wa 4, hari umubiri umwe na mwemu umwe, kuko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagagwa ryanyu. Hari umwami umwe no kwizera kumwe no kubatizwa kumwe, n'Imana imwe niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ariko umuntu wese muri mwebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire ya Kristo. Umurongo w'umunani, nico gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru, ajanye iminyago, agabira abantu ingabire. Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose. Umurongo wa 11, yuzure byose. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuba bavuga butumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira kugiranira ubumwe buva mu kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bw'ukunengesero rwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujyanywe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza, ariko tube imvuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, ari we mutwe ni wo Kristo. Umubiri wiwe wose uteranije neza, ufatanije n'ibifashisho by'ingingo zawo zose, nk'igihimba cyose gikora ibango cagerewe kuri we, niho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Amen. Gushika hano iri jambo ry'igiciro kandi ryera ry'Imana. Ubu rero twumvise impanuro z'umwami, twumvise n'impanuro za Pawulo izo yabwiye ubwoko bw'Imana. Ndiyumvira yuko inyuma ya byose iby'Imana yakoze ntidushobora kugira ikindi dukora kiretse gushira ku mutima aya majambo yo kugabisha hamwe no kuyafata nkama, tukagenda nk'uko Imana itubwira mu ijambo ryayo. Iduhezagire kuno mugoroba, ibane natwe, iduhe ibyo dukeneye. Turafise n'indi mitwaro mukenya hano, turashaka twese byose kubishira imbere y'umwami, tumusabe ngo adufashe. Ni ashoboye gukora byose,
Même si tout semble nubwo byose bisa naho biri kure ariko hamwe n'Imana nta burebure bwo kuba kure buhari. ibiri hano ntahariya yuzuye isi yose iri hose, na cyane cyane ahantu ubwoko bwayo bukoraniye mu izina ryiwe ry'igiciro rya Yesu. turahaguruka kugira ngo dusenge. Data uri mu ijuru, turakubwiye ngo urakoze n'umutima wacu wose kubwo iyi saha y'umugoroba. turagushimira mwami ko utwemerera mu buryo bushasha kurambura amaso kuri wewe. ego turagiye tudeje gusoma ingene wimenyekanije ubwoko bwawe mu isezerano rya kera, ingene wimenyekanisha mu isezerano rishasha, ingene uvuga biciye ku ntumwa Pawulo, kandi waricaguriye mwami abo warungitse nk'uko twabisomye, intumwa, abahanuzi, abungere, abavuga butumwa n'abigisha. uracyari gukorwa mwami, kandi turakwizera n'umutima wose. ego turizera yuko n'umugoroba nawo ego uzokora, urakora ibyo wigereye gukora mwami. turamuye amaso kuri wewe, kuko iyo turabye kuri twebwe nta kintu na kimwe turi, ariko mwami turamuye amaso kuri wewe. turazi yuko ushobora kuduha ibyo dukeneye. turakeneye wewe birushirije mwa kino gihe, mwana masaha. mwami tunakuzaniye abo bose bazanye imitwaro, turagusabye biva mu bwina bw'umutima mwami, ubakore ko utabare, ubafashe mwami. ntidushobora kubafasha, turi abantu buntu, ariko twasomye mu ijambo ryawe yuko wamye ufasha ubwoko bwawe, kandi wamye minsi yose uri kumwe n'abariya bashize ibyizigiro byabo muri wowe mwami. nicyo gituma dufitiye icyizere kuno mugoroba, kandi tuzi ko uza kuduhezagira, kandi hamwe natwe n'ubwoko bwawe mu kibanza cyose, ahantu hose mwami, ahantu hose bashobora kuba basabagirijwe, ariko mwami bose urabahumuriza mu butunzi bw'ubuntu bwawe. natwe uraduhumuriza mwami, kandi uraduha ibyo dukeneye. turabigusabye mu izina rya Yesu, amen, amen. turicara. uguhimbazwa no gushimwa bibe ibyo mwami, kubwo abahigwe dufise kuba turi hano mu buryo bushasha kugira ngo dusenge no kugira ngo duhe icubahiro Imana. twaririmbye ku kwizera, kandi ukwizera ni intsinzi yanesheje isi. hagati y'ibishobora kugira uko bisa kose, twemezwa ko mu bwina bw'imitima yacu yuko Imana yanesheje, kandi ko iyo ntsinzi ni y'ubwoko bwayo. amina. Imana izokora ibindi byose nk'uko bitegerezwa. ndafise intasho nshaka gutanga, izirici zo kuva izirici n'abandi bantu bafatanye natwe bikomeye buri gihe basengera ikorwa c'Imana. n'ivyo nabyo birabaho, kandi kubw'ibyo turashima. turazi yuko usenga atwara igikorwa c'Imana ku mutima wiwe. kwa Mungu siniyumvise neza na gato, nahatswe gato guhagarika kuvuga ubutumwa. umutima wanje ntiwari umeze neza, niyumvise nabi cyane, ku buryo bw'uko nashobora kuvuga gusa ntavuga ubutumwa. byasa nuko twashize ahantu ibintu byose byashikiriwe bigeze byakomeye cyane, ku buryo bw'uko bitacihanganirwa mu buryo bwa hano ku isi uko umuntu ashobora kwihangana. ariko dukora nk'Aburahamu, tugirira icizere Imana, mbere naho atakintu na kimwe tuba tubona, ariko nubwo biri uko bikatuja neza ku mutima.
nta n'umwe mu bakunda imana ashobora kwigira nka sindabinezwe ku bintu biriko biraba. nta muntu umwe ashobora kuba sindabinezwe igihe bene data b'igiciro na bashiki bacu b'igiciro abo dukunda abo dukunda baciye mu nzira runaka canke bagakora ikintu gitera umubabaro, ntacyo bitwaye uwo ari we wese. umuntu akunda imana anakunda ababyawe n'imana. iryo ni ijambo ry'imana. umuntu rero adashaka gupimira ku ijambo ry'imana, kugira ngo apimwe ku ijambo ry'imana, uyu ntaraca bugufi, ntaragamburukira, ntaraca bugufi munsi y'ikiganza c'imana. hariho imirongo imwe imwe mu byanditswe byera ari igipimo ciza cyane, iyo mirongo idashobora guhinyikwa, ahubwo isomeka neza mu buryo bwumvikana, ku buryo dushobora kumenya muri twebwe ubwacu no kumenya mu bandi ibintu bishobora kuba bikoretse neza cyangwa gusumba uko byaba bimeze. murabizi ko mu isezerano rya kera, igihe abantu bakora ikintu kitari ciza imbere y'Imana, kitagororotse, bategwa amabuye canke urubanza rw'abakubita abonyene, kuko ubuntu ntibwari bwaze. ibyanditswe byera biravuga ngo ibyagezwe byazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri bizanwa na Yesu Kristo. Yohana 1:17. aho rero turagira itandukaniro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. muri iyo mbere y'uko igihe ubuntu n'ubuntu igihe cyose, igihe cy'ubuntu kiri ngaha kwa Mungu, nageze ku ndunduro kumbure ishobora gukora ku ntumbero niyumviriye muri jewe ubwanje yuko ibintu byose dukora hamwe n'uyundi dukoreye uwundi bishobora kuduhindukirira bikadushikira. ibyo dukoreye uwundi, nicyo gituma tugomba kugaba cyane ku byo tuvuga, na cyane 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 ku bijyanye no guca urubanza dukora. uko bisanzwe bimera nabi gusumba uwundi muntu wese uko biboneka kose. bimpagije gusa kugura amaso, aba mu gitondo, saa sita, ku mugoroba, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu, ntacyo bitwaye ahariho. igice arico ni kugura amaso gusa kugira ngo numve mu mutima wanje umubabaro ukomeye n'ukubabazwa bikomeye, ukuba ntashobora kwihanganira ibintu bimeze uku igihe kirekire. sindabinyegeza jewe ubwanje cyangwa ndabinyegeze abandi. simvuze ibi kugira ngo uwo ari we wese yumve ko bimuraba cyangwa ngo mbyure kuko niteresha akagongwe imbere y'abantu. sinsaba gutegwa akagongwe no kwitesha akagongwe ku muntu n'umwe. ibyo nshaka ni uko twoshira twese hamwe hamwe n'igikorwa cy'Imana, twakizana imbere y'intebe y'ubuntu, ariko ibyo tukabikora n'umutima wose ku buryo bw'uko ishobora kutwumva. kwa Mungu i Zurich navuze ku ijambo ryo muri Luka igice cya mbere, bisa n'uko ryoba ni ijambo rishobora gufatira ku gihe cy'iherezo ry'ubuntu nk'uko byari ku ntango. mu ijambo ryatanguje twamaze kumva mirongo ibiri itangaje. umwe twakuwe mu gusoma ibyagezwe igice cya 4, aho Imana ihishurira ubwoko bwayo, ivuga, ikora, yahamagariye gusohoka, yahezagiye, yitwararitse ibifungurwa n'ibinyobwa gusumba uko byaba byarigeze kuba ku bundi bwoko na bumwe. hari ubwoko bumwe gusa bw'Imana. Imana yatanze ayandi moko
bénir, kugira ngo ihezagire, iziganye, irongore, ije imbere ubwo bwoko bumwe gusa. Iravuga rero hano mu gusoma mu Byagezwe 4:37 ngo kuko yakunze basokuruza banyu, nicyo cyatumye abatoranya ubwo urubyaro rwabo we ubwiwe akabakura muri Egiputa abakuje ubushobozi bwiwe buhambaye. Umurongo wa 38, akirukana amahanga imbere yanyu abarusha ubwinshi n'inkomezi, ngo mwebwe abinjize mu gihugu cyabo, akibahe kibe ishamvu yanyu nk'uko biri n'uyu munsi. Ni kubw'ubuntu, ni kubwo gutoranywa niho Imana yagiriye umugambi wo gukiza ku bwoko bwayo biciye kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, hanyuma ikabishyira mu ngiro. Hano ijambo ugutoranywa rirakoreshwa, kandi Imana yo ubwayo niyo yaje. Mu Banyefeso naho twumvise amajambo yo guhanura. Pawulo yari umugurano wa Kristo, yari afise ku mutima kugaragariza ishengero kuri Kristo ari nkumi itunganye, atamarabaga, atanjebejebe. yarafise umutima w'umubyeyi, umutima w'umwungere, yitwararika umukuku w'Imana uwo nkemu yera yari yamushizeho nk'ucunga. Haravugwa ngo turakwiye guhanurana mu guca bugufi kose no mu bugwaneza no mu kwihangana, twihanganiranira canke nk'abihanganira abandi mu rukundo. Mbega twasomye mu Banyefeso 4:2, nimba tugomba kubariranira twihanganiranira mu rukundo, ibyo bitegerezwa kuba rero bisigura ngo biragoye, atari uko iyi mpanuro niba yaranditswe. Umuntu wese ashobora kubwira ubundi ibyo yumvira, umuntu wese arashobora kuba azi neza, umwe arashobora kuba adashobora kuba yemera uwundi uko ameze, umwe ashaka guhendura ngo ashushanye uyundi. Ibindi mu nyuma, hanyuma tugira iki? Hanyuma mwamwangiza iki? Jewe nimba muba mushaka yuko mba ico mwebwe ico mushaka komba, ibyo ntibifise agaciro na gato imbere y'Imana. Imana ishaka gucuracura umwe wese uko ibishaka. Byoba bibabaje umwe nimba ategereza kuba ico uwundi ari. Ivyo nene vyotanga iki? Nta muntu n'umwe yoba akiri icari. Abantu bose boba ari ibintu by'ibikorano bitari iby'ukuri, byoba ari ibintu by'ibishusho gusa biri ngaho, biruko biri kwinyuma gusa. Ibyo Imana ibiturinde. Umuntu wese ategerezwa kuba ico Imana yamugize. Mbere n'ubushobozi canke impano zano ku isi zisanzwe canke ibintu byose umuntu ashobora kuba ari, twemerane uko bamwe ku bandi nk'uko Imana yatwemeye muri Kristo. Twihanganiranire bamwe ku bandi mu rukundo, ntidute umwanya wo kuvuga ngo umwe ameze uko uwundi ameze nk'uko. Tunezerwe ko bimeze uko. Ingene byoba bitangaje bimeze ukuntu iyo amashurwe yose asa no ku isi, imisozi yose ikaba imeze kumwe, iyo amasura yose iyo ameze kumwe nk'uko intebe twicaye ko zimeze. None hobiki iyo twese twari tumeze kumwe, byomera gute? Byo ari ibintu bibi cyane.
oya imana yacu ni imana izi byose kandi yizigwa cyane ku buryo byose yabigeneye kubwo ibintu byose byano ku isi mu by'umuntu hamwe n'ibyo mu bwami bw'imana. Hano haravugwa ko dukwiye kwihanganira bamwe ku bandi mu rukundo, mu guca bugufi twihangana turi mu rukundo. Haravugwa hano ku murongo wa 3 ngo mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu umugozi w'amahoro. Yego byose birajyana. umuntu atameze nk'uko nshaka ndavuga hanyuma ibyo mubwiye kuri ibyo bikazana ikibazo, hanyuma bikazana imishwano, hanyuma hakaza gushwana ibihari n'ibindi byose, hanyuma mu nyuma hakaza ibintu byose biba biri ngaho kivuyemo urukundo n'amahoro. Nibyo bintu nyine bibiri nyine ibyo nibyo bitegerezwa guhishurwa, kandi nibyo nuko dukwiye kwihata kugira ngo tugumye umugozi w'amahoro, ubumwe moro. Bakundwa, mbere n'intumwa zari zitandukanye, zimwe ko zimeze ku zindi, ariko bose bari abantu b'Imana. Nta muntu n'umwe yashaka guhindura uyundi, umwe wese yemera ubundi akamwubaha nk'uko ari. dutegerezwa gukora yuko dukwiye kureka umwe wese tukamurekera Imana mu ngingo ziwe, mu migambi yiwe, mu kubaho kwiwe. aho rero byose bizogenda neza. ku iherezo ryabyo byose umwe wese abazwa ibyiwe imbere y'Imana, kandi umwe wese akora ibyo yumvira ko ari byo bigororotse imbere y'umwami. hano muri Luka igice cya mbere ni ijambo ry'igiciro cyane. murabizi ko ari amavanjiri ane, bariya bavugabutumwa bane bari batandukanye, bamwe ku wundi, umwe ku wundi. iyo niba mwabyemera kuno mugoroba, bose banditse mu buryo butandukanye, ariko nubwo biri uko bose bamurika ikintu kimwe, bakagishira hagati na hagati. Matayo yagize iki? we yatanguranye n'urutonde rurerure rw'inkomoko rw'abavukiye, agafatanya urubyaro rwa hano ku isi, akaza urungano rugera kuri 14 kugera kuri 14 zose akazitondeka. Mariko nawe akaza akavuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana ngo bwatanguye nk'uko byanditswe mu muhanuzi Yesaya, hanyuma no muri mu muhanuzi Maraki. iyo ni intango ya Mariko rimwe uko niko yatanguje. ariko Luka we yabikoze mu bundi buryo butandukanye. ndanezerwa yuko Imana yarongoye abo bagabo muri ubwo buryo. mwiyumvire akanya gato ko dusoma ijambo rimwe muri buri vanjiri yose, tugasoma ya nkuru nyene imwe, tugasanga byavuzwe kwa kundi kumwe nyene. aho rero evanjiri imwe yari kubiduhagije, twerwa dukeneye amavanjiri ane. oya, Imana mu bwenge bwayo yakoze ibintu byose mu buryo butangaje, ariko mubone yuko ibi bisa nkaho ni by'abantu, bikumvikana nkaho menga ni by'abantu. ni kuri ibyo Luka agatangura uko umurongo wa mbere rimwe ndasoma ngo kuko nicyo cya Luka rimwe ce que nous ont transmis, ce que nous ont transmis. abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adonda ibyabaye muri twebwe, kuko twabirazwe n'abahereye ubwa mbere ari byabona byabyo n'abasuku b'ijambo ry'Imana. 3 nuko nanje mpejeje gukurikiranya byose neza
mpereye ku bya mbere nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana wewe Teofilo umwubahwa kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakikiranywa. Amen. Aha rero ushobora kuvuga ngo hano ngo umunyamakuru ariko aravuga ariko aratangaza. Nibyo iyo twiyumvire mu buryo bwa muntu bwano ku isi, aravuga ngo abantu benshi bagerageje kwandika uko ibintu byagiye biraba mu metodika, akaca avuga ngo ubu rero nanje Teofilo we nanje mbonye ko nokwandika, ariko ubu rero tugeze gukuri iki kibazo, ninde yashyize iyo ngingo ku mutima? Benshi baranditse, ariko hano hariho ingingo ivuye ku Mana, atari uko ntitwokabaye tuyifise yiruka hano muri Bibiliya. Turizera yuko Imana igaba ku ijambo ryayo. Imana yari ifise umugambi wayo hamwe n'aba bantu bose, ariko ikintu ciza cyane muri ibi nuko aba bantu bagumye ari abantu n'amaguru yabo abiri hano kwese, ntibari abantu basaze bagira ibyo bibwira ubwabo bibagendesha, ariko byabaye iby'ukuri nk'uko nyine byari biri uko bari. Luka akavuga ngo yabyanditse mu rukurikirane ngo ku bwawe Teofilo umwubahwa, kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakikiranywa. Uwo ni umurongo wa 4 wo muri Luka wa 1. Ubu rero tugaruke ku kicigwa nyacu. Nta numwe muri bo, yaba Matayo, Mariko, Luka, Yohana, nta numwe, yaba Matayo, Mariko na Yohana, nta numwe yigeze avuga ibintu ibyo tugiye gusoma hano cyangwa ibyo tugiye gusoma. Nta muntu numwe yashize uwo murongo ku murongo wa 17 muri Luka 7, umurongo muri Maraki. Nta numwe muri abo bandi yabizanye nk'uko Luka we yabikoze. Munyemere ndabisome, dusimbe iyi mirongo ikurikira umurongo wa 4, dutangurane n'umurongo w'8, Luka 1 umurongo w'8. Maze yariko arakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana, de sacrificateur devant Dieu, désigné par le sort, uko imbu zabo zikurikirana, kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yatoranijwe n'ubupfindo kwinjira ahera urusengero rw'Umwami Imana kosa imibavu, kandi ishengero ryose ry'ubwoko ryariko rirasenga hanze mu gihe cyo kosa. Tubanje guhagarara hano gatonyi, kuvuga yuko ibi ari umugenzo n'imigenzo, bagize udupfindo batereye utuntu hasi ngo nindaza kuba umuherezi, ninde aza gutanga ikimazi c'imibavu. Ibi bisa nk'abangani by'abantu, ariko Imana yaragabye ku buryo bw'uko agapfindo gapfa guko umuntu nyawo. Dawidi aravuga ngo ubupfindo bwanje bwaguye ahantu heza, ngo nabonye umugabane munini. Uko bigaragara hano ku isi, ibi rero twovuga ngo none haza gusohoka mwiki, nimuhagarika umutima. Imana irengeye ibintu byose dukora hano ku isi, kandi izosoza nubwo uko biri kose umugambi wayo n'ukugomba kwayo. Haravugwa hano ku murongo w'9 nk'uko muri Luka 1 ngo nk'uko umugenzo w'abaherezo wari uri, ngo niwe yari yatoranijwe n'ubupfindo kwinjira ahera mu rusengero rw'Umwami Imana ngo kosaho imibavu. Ikintu ciza le seul sacrifice nuko cyari cyo kimazi kimwe muri ico ubwoko ikoraniro rya Isirayeli ryari hanze riri ku isaha yo gusenga, mu gihe uwo mugabo yari imbere y'Imana, mu gihe uwo mugabo yariko atanga ikimazi, hanyuma umwotsi ukaduga uko mu gishushanyo amasengesho yabera yaduga
ku mana no ku ntebe y'ubwami yayo. Turashobora gusoma mu byahishwe Yohana 18 nyuma yo kugururwa kw'imatanijwe indwi, turashobora gusoma yuko ngo umwotsi uduga ariyo masengesho y'abami yabera aduga ku ntebe y'Imana. Ku iyo saha ico gihe igihe uwo muntu yagenywe n'udupfindu yinjiye mu rusengero rw'Imana, byashitse ko igihe umubavu wariko uratangwa, isaha y'amasengesho yari yagize. Kandi nk'uko uwo mwotsi waduga, uko niko amasengesho y'abera nabo yaduga. Amen. Rero ninde atangazwa ko Imana yishuye? Haravugwa no ku murongo wa 11 muri Luka 1 ngo maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Uyu Zekariya yarazi neza aho umumarayika yarahagaze, yarazi neza ibyo umumarayika yavuze, yashobora kubisuramo inyuma y'igihe. Umurongo wa 11 aravuga ngo maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Umurongo wa 12 Zakariya amubonye ahagarika umutima ategwa n'ubwoba. Umurongo wa 13 umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokubyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Umurongo wa 14 ngo uzomunezererwa, uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuga kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera uhereye ku kuva mu nda ya nyina. Umurongo wa 16 kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo, azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye cyangwa ngo agarukane imitima yabase n'iy'abana, n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagurutsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Mbega ibisi by'igitangaza! Ese kuntu dukwiye kuba abashema ingene uyu Luka ku mutima yahise agira kwandika. Abantu benshi bari baranditse ibintu byinshi bukwi na bukwi. Luka yategereza kwandika, ndabivuga irindi rimwe ngo soma Luka, soma Mariko, soma Matayo, soma Yohana. Ahandi kive nko muri Luka iyi nkuru ntivugwa na hamwe kiretse aha gusa muri Luka. Mbere bigaragaza ko igice cya mbere cya Maraki kivugwa hano, ni kuvuga ngo azogarukana cyangwa azosanganya imitima yabase kuyabana. Bigarukiraho imitima yabase kuyabana, iy'abana kuyabase. Ibyo byaretswe ku ruhande kuko bitari bifatiye muri icyo gihe cy'ubwo. Bakundwa, nta muntu ashobora kumbwira ikindi keretse ibyo twizera nyine. Ni kuvuga ko Imana yahumekeye abo bagabo bera, ntibaciye baza bigira Imana naho bari Imana, kuko ibyanditswe bivuga bose bari Imana, bari abana b'Isumba byose bifatiye ku bahanuzi. Ubu rero aba rero abigishwa canke intumwa canke abigishwa b'umwami, kumbure si n'umuhamagaro w'igitangaza cyane, ariko nabwo biruko bakaba bafise ikibanza cabo mu bwami bw'Imana kugira ngo bandike by'ukuri ibyabaye muri ico gihe. Ndashimira Imana cyane ku bw'ibyo. Muri iyo vanjiri
mu ivanjiri turafise ibintu byinshi bitandukanye birimo. Iyo rero tubihuje ibyo byose tukabyegeranyiriza hamwe tugira ukubona ibintu neza. Nicyo kintu nyamukuru hano. Kukuza kwa mbere k'umwami umumarayika yaje kuri Mariya, Gaburiyeli yaraje, ibintu bikomeye byaje hano ku isi by'igitangaza. Uwo mwanya nyine igihe ukuza k'umwami kwagaragara, Yohana nawe araseruka. Murazi yuko Zekariya ntashobora kwizera yuko iryo sezerano rizosohoza nubwo ariho yarari. Yashobora kuvuga ngo umumarayika yarahagaze iburyo bw'igicaniro aho kosereza imibavu, yavuze ibi n'ibi n'ibi, ariko byari byamunaniye kwizera, byaramugoye kwizera. Aravugwa hano Luka 1:18, Zakariya abaza umumarayika ati byo nzovyerekwa niki? Ivyo nzovyerekwa niki? Mu Gifaransa ngo no kwizera gute ko ivyo bishoboka, ko ndi umutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru. Mu 19 umumarayika aramwishura ati ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umurongo wa 20, umve uragobwa ururimi kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo. Amina. Iki ni iki? Umwami Imana yatanze ubutumwa biciye ku mumarayika Gaburiyeli, ariko uwo muntu w'Imana ntese afata ibyo byose muri uwo mwanya. Yaravuze gusa ngo ivyo bega bizoshoboka gute? Aho twibwira kuri Aburahamu, umuntu ashaje akuze, umwami amuha isezerano. Imana misi yose ikora ibintu ku buryo bw'uko izina ryayo rishimagizwa. Aburahamu yari gushobora kuronka umwana igihe yari akiri umuto, ariko igitangaza cyari kuba kiri hehe? Isezerano ryari kuba riri hehe? Ugushimagizwa kw'Imana byari kubaye. Ibi ni kunyene byagenze no kuri Zekariya. Imana yakoze ku buryo bw'uko mu bana bose bavutse hagira uvuka ngaho muri abo. Imana irazi neza ibyo igomba gukora ku Yesaha hehe biciye kuri inde. Imana yamaze kugira ibintu byose. Nta muntu umwe ashobora kuza ku Mana ngabwiye ngo mwami kora ibi ukore nabijya oya. Dutegerezwa twese tugize igice gikomeye cy'umugambi w'Imana nk'abari abagabo. Mwimvire yuko Luka mu gihe ciwe yaba yarazi ibintu ariko arakora. Arandika ati mwubahwa Theophile, byose ngomba kubikwandikira ngo kugira umenye neza gahunda iyo ibintu byose byagendeyemo. Ariko Theophile ntakiri ngaha guhera kera, ariko guhera ico gihe ibihumbi n'ibindi byinshi byarasomye byaranezerewe kuba Imana yari ifise abantu bandika bavuga ibyabona byiboneye kandi bazana iby'Imana yakoze. Gushika kuri uyu munsi turashobora kubisoma. Urire ngira biraheze. Kandi no mu gusohoka ndasoma umurongo umwe Luka 1:1, kuko abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adonda ibyabaye muri twebwe.
yari ushobora kuvuga ati nimba ushaka kumenya amakuru ku bintu cyangwa ibindi hari ibintu byinshi urashobora gusoma ahandi hantu kanaka ariko mwemu w'Imana muri we yamurongoreye kwandika ngo atange abwire umuntu umwe guhera icyo gihe yabwiye ishengero ry'Imana nzima mu bihe byose mu moko yose mu ndimi zose no mu bihugu byose haravugwa hano ngo nanjye nahise ingingo reka nshibike ko kandi irindi rimwe uko twabivuga twebwe nk'abantu novuga ngo nafashe ingingo yo kwandika urwete ruzunguruka nagize ingingo yo gukora ibi n'ibindi ibyo ni ikintu ariko Imana yari muri iyo ngingo Imana yashyize iyo ngingo mu mutima wiwe kandi nicyo kintu gikomeye kandi cy'ingingo ikomeye hanyuma ku murongo wa gatatu aravuga ngo nuko nanje mpeje gukurikiranya mu gifaransa ngo mpeje kwiga neza ibintu byose uko byagiye birakurikirana ngo na isemwo kubyandika mu buryo bikurikirana wewe Theophile umwubaho ubwoko gusoma ubundi hano ku isi ni ubwoko bw'Imana twashizwe mu gihagararo cami yaraducunguye ku kiguzi c'amaraso yiwe yera y'igiciro uko niko bivugwa mu bitangurura bivuga uguhishurwa kwa Yesu Kristo ko yaducunguriye Imana ikatugira abami n'abaherezi hano uyu muntu Theophile yavuzwe nk'umwubahwa umuntu wakomeye uyu munsi nabo bose bashira ku mutima ijambo ry'Imana nabo bose bashobora kwizera bashobora by'ukuri kubona ko ijambo ry'Imana ryose ari ry'ukuri hanyuma ku murongo kane arasoma ngo kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakikiranywa amina turashimira umwami Imana wagabye kugira ngo tugire ijambo ryiwe ryera ry'igiciro ibyabona by'Imana mu bintu bya kera mu bintu bishasha baravuze basunitswe no guhumekerwa no kwa mpwemu yera kandi ibyanditswe byose bihumetswe n'Imana bigira ikimazi ku kwigisha ku guhanura ku kubaka muri Yesu Kristo umwami wacu kiragiye kera Zekariya yatanze ikimazi ishengero ikoraniro naryo ryari mu masengesho Imana yarishuye bakundwa ibyo byabaye ibihambaye kuri jewe iyi ni intango y'isezerano rishasha uri gushika mu izero rishasha ikintu ca mbere isezerano rya kera igihe havugwa ngo kugira ngo akore igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana nk'uko bakurikirana iyo ni isezerano rya kera ni isezerano rya kera iryo igikorwa mu rusengero rw'Imana n'ibindi ariko mu nyuma haravugwa ngo nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri nk'uko umugenzo w'abaherezi byari biri mubone ko Imana yakoze umugambi wayo muri byose nk'uko biri uko byakogwa imigenzo byose amen nk'uko esiko Imana yacu ihambaye kandi umwami wacu mbega ntiyanikirije abanyabwenge byanditswe n'abafarisayo bose mbega ntiyababwiye ico bari ariko nubwo biri uko hagati mu bintu byose bya kimuntu yakoze ibintu by'Imana uko ashemagiza izina ryayo asohoza kandi by'ukuri agira ijambo ry'isezerano ryiwe arigira iry'ukuri amen hagati y'ibyo bintu byose Imana yarakoze kandi yakoze umugambi w'agakiza umuherezi
ikimazi cyatanzwe mu buryo bw'isezerano rya kera, umwotsi cyo mu bavu uraduga, abantu barasenga, Imana ireshura, Imana igira intango aho abantu baba bakoraniye mu izina ryayo bagakora ibyo bazi gukora bari imbere y'Imana, kandi ibisigaye bakabisigira Imana, izokora ibisigaye. Amen. Ni nako bimeze mu gihe cyacu. Igihe nasoma ko marayika yahagaze, yavuga ko yahagarara imbere y'Imana, aho rero ntidushobora kwibuza kubona cyangwa kwiyumvira ko marayika yaje kwa Mwene Aburahamu yamubwiye amajambo asa n'aya ngo ndi cyangwa ngo mvuye imbere y'Imana kugira ngo ndakubwire, ndakumenyeshe. Hano dushobora gufata ibibangabanganwa, ariko Imana iduhishurira ibisigaye kandi tugire abashima. Mfise ku mutima gusa yuko la cause de Dieu devant le Seigneur. Ko duzana igikorwa cy'Imana imbere y'umwami, tukagishaka ku mutima by'ukuri, tukavuga tuti Mana, gira inzira yawe, kora ibiguhimbaye. Turashobora nk'uko ari umugenzo, turashobora gukoranira hano, ariko ndababwira ntidukorana hano kubera ko ari umugenzo. Tuza hano kugira ngo duhure n'Imana, kandi umunsi umwe Imana izokwishura nk'uko yiyishuye kiriya gihe kera. Birashoboka yuko dushobora kuba twicaye ngaho tukiyumvira twebwe ubwacu bene data nabo barafise ikintu c'abantu c'ubuntu muri bo. Nivyo 100%. Luka nawe na Zakariya bari abantu 100%, ariko hagati y'ibintu by'umuntu kubona umuntu, iby'Imana byafashe ikibanza. Uko niko Imana yashimagijwe, irubahwa. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Nivyo biba uyu munsi, kandi nivyo biri, ariko biri kose tugira icizere umwami, kandi tuzi ko azokora ibintu byose neza. Hahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. Isengesho rya Mwene Dataruzi. Turagushimira kandi kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro, niryo tara ku birenge byacu. Mwami, ndagushimira yuko dushobora gukorana kandi ko ushobora kutuvugisha. Mwami, ko ukiduha ijambo ryawe kandi ko tugishobora kureka tukarongorwa n'ijambo ryawe. Mwami, turagusenga hagati muri twebwe. Mwami, duhimbaza izina ryawe ry'igitangaza ry'ubwiza, kandi tugwa icubahiro n'amashimwe no guhimbaza wowe gusa. Ego uzoshikira ibyo ufitiye uburenganzira hamwe n'ubwoko bwawe, nk'uko wamye ubikora, nk'uko wamye uza ugashikira ibyo ufitiye uburenganzira no mu minsi yacu, naho uzoshika ufite uburenganzira. Mwami, ubwoko bwawe nibwigeze buhagarika guhimbaza izina ryawe igihe umuherezi yinjira, hanyuma waraserutse. Mwami, ninde muri abo yoba yari yiyumviriye yuko uza kurungika marayika wawe yera? Mwami, waramurungitse. Haleluya. Mwami, hahimbazwe izina ryawe ryera. Mwami, watuvugije no kuno mugoroba mu buryo bukomeye biciye ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kandi ni iry'igiciro kuri twebwe, iry'ubwiza. Mwami, birushirije uhabwe amashimwe n'icubahiro mu izina ry'igitangaza rya Yesu. Haleluya. Amen. Amen.